Yesu nashimwe cyane, reka dusenge. Mwami Yesu Kristo, ndagushimira kugira neza kandi twitaho, ntabwo icubahiro ibyo ugomba mu bintu bikoreke, kuko uri Imana nziza kandi twitaho. Ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo, uvugana natwe mu ijambo Mwami, ibyo tugiye kuvuga byose Mwami ari wowe ubivugira, maze Mwami Yesu Kristo tube mikoro. Urakoze cyane kugira neza, ishimwe n'icubahiro ibibi byawe ibihe byose. Amen, amen. Yesu ntabwo icubahiro. Ego nimwe mwene so yose wagarutse, hanyuma reka dufate umwanya wo kuririmba indirimbo 69, nyuma ya 69. Ego Imana itugiye neza kuno munsi wa mbere utangura indwi. Ego tugiye ku bishasha Imana duhaye, nizigire yuko ukeneye igenzi neza kandi tugiye kubandanya duhezagiranwa mu ijambo rya Yesu n'umugisha. Hanyuma indirimbo 68 mu Kirundi. Mubari mw'isi nta ugororoka, kandi nta uri no mw'ijuru, atarabizera ko bogejwe n'amaraso ya Yesu gusa. Bogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, arahoya kuhagije amaraso, mbega imyambaro yawe irera. Amaraso ya Yesu yogeje atyo abanduye imitima yabo, ntimukererwa ariko munyaruke, mwisuke mu maraso yiwe. Ogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, araho yakuhagije amaraso, mbega imyambaro yawe irera. Umukiza ntiyazagarukanye ubwiza no kubaha bose, abatari bwezwe bazinjiriwe mu birori by'umukwe bate. Ogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, arahoya kuhagije amaraso, mbega imyambaro yawe irera. Bazohagarara imbere yiwe, bazohinduka ubwoba gusa, wiyambure impuzu zanduye, ubone kwambariza ubukwe. Ogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, arahoya kuhagije amaraso, mbega imyambaro yawe irera. Yesu nashimwe cyane. Mbega warogejwe n'amaraso ya Yesu, mbega waratunganijwe n'amaraso ya Yesu. Hari aho woba waruhagijwe, yoba yarakuhagije amaraso yiwe, mbega imyambaro yawe irera. Icyo ni ikibazo kuri jewe, ni ikibazo kuri wewe. Hanyuma rero ni wowe wimenya, ukaba impuzu zawe zitogejwe, ukaba utogeje amaraso ya Yesu. Aka n'akanya keza, igihe kitaraturenga ngo nimunyaruke, igihe kitarakurenga umaze ubone kwisuka muri amaraso yiwe, ubone kwezwa. Yesu nashimwe cyane. Kandi ntibazohagara imbere yiwe, bazohinduka ubwoba gusa. Wiyambure impuzu zanduye, ubone kwambara y'ubukwe. Ego ndazi iyo watumiwe mu bukwe nupfa ivyo wambaye, urahita umutira agahuzu. Nawe rero nyaruka wambare impuzu y'ubukwe. Ubwo bukwe nta wundi azobwinjiramwo atari wambaye impuzu yera, impuzu yahawe na Kristo, nayo n'amaraso yiwe, abemeye kozwa mu maraso ya Yesu. Atarabogejeje amaraso ya Yesu ntibashobora kwinjira mu ubwo bukwe. Uriteguye, warogejwe, inyishu ni iwawe. Yesu nashimye. Igihe kiracari ubu, ariko ngo hazogira igihe kizoturenga bitazoba bigikunda ko dushobora
guhindura impuzu canke se ngo twiyoze mw'ayo maraso igihe n'ikinyene Yesu naho mugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo 22. Mu kwibutsa twari tumaze dusoma igitabo, ariko cane cane Matayo yakiriye agakiza gakuye kuri Yesu ubwiwe, niho yakirije agukuye kuri we direct, kandi yari umutoza kori mu Buyuda, ari bitwa ko bari inyuma batari bumva neza ivy'Imana cane, ariko amaze kubwakira yegeranye nawe niho bivuga ko yanditse ibitabo kugira ngo cane cane kwari ukumenyesha, gutanga inyishu ku Bayuda canke Abisirayeli bari bamaze imisi barindiriye ko Mesiya azoza, nawe akababwira ati rero ntimurinde kurindira Mesiya n'uyu nyene yaje, niwe mwami w'abami kandi niwe agiye kurongora. Ariko kubw'ivyo rero niwe kandika rero twavuze kuri 21 turaba ku by'umugani w'abarimyi b'abagarariji bahawe gucungura uruzabibu, maze nkenerwa arungitse uja kuraba barabica gushika naho ngana umwana wiwe baramwica. Nawe rero yari kuvuga Yesu akabura kubijanye n'ivy'urupfu rwiwe bizoja bishika, kandi mu guheza igihe ciwe cyo kurangiza ivugabutumwa ryiwe mw'isi. Aravuga rero ati rero none aho databuja azozira agasanga umwana wiwe yarishwe n'abo bagarariji, mbega azobagirira iki? Bazotabwa mu muriro, bazokwama barira ibihe vyose. Imana idufashe cane. 22 rero ubukwe bw'umwana w'umwami. Yesu yongera kuvuganira nabo mu migani ati ubwami bwo mw'ijuru busa n'umwami atahisha ubukwe bw'umwana wiwe. Umwana wiwe arongora, atuma abagendanyi biwe ngo bahamagare abatorewe gutaha ubukwe banka kuza. Yongera gutuma abandi bagendanyi ati mubwire abatowe muti raba amazimano yiwe yayiteguye, amafizi n'amagumba vyiwe vyabazwe kandi vyose biriteguwe, nimuze mutahe ubukwe. Ariko barirengagiza barigira, umwe aja mw'itongo ryiwe, uwundi mu bidandazwa vyiwe, abasigaye bafata abo bagendanyi biwe babakorera ibara barabica. Uwo umwami araraka agomora ingabo ziwe, ahonya abo bicanyi, ayigiza igisagara cabo, maze abwira abagendanyi biwe ati ubukwe buriteguwe, ariko ababutorewe ntibari babukwiye. Nuko nimugende mu mayira abiri, abo muri buboneyo baze, muboneyo bose mubahamagare baze babutahe. Abo bagendanyi baragenda baja mu nzira, bakuranya abo babonye bose, ababi n'abeza, mu bukwe huzura ababutorewe. Umwami yinjira kuraba abatowe abonamwo umuntu atambaye impuzu y'ubukwe. Baramubaza ati mugenzi wanje, winjiye ute hano utambaye impuzu y'ubukwe? Arajoregwa. Maze umwami abwira abakozi biwe ati nimumubohe amaguru n'amaboko, mumuterere hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo, kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bakeya. Imana idufashe cane. Iyi nkuru mwumvise ni amajambo menshi cane, ariko icambere mwumvise yari umwami yari afise ubukwe, kandi mwumva umwami ateza gutumira abandi bantu bari ku rugero rwiwe, bameze neza batunze. Arondera muri abo rero ko babona ngira ngo bafise ivyo basangiye n'ingero zabo zose, ariko nta numwe yitavye. Ubwo kongerako n'abari barimwo ahubwo bavuga ati reka duce tumwica, baca barica abo batumye. Imana idufashe cane. Nawe arababaraza kugera ubwo ayigiza n'igisa ko umwami ashobora kurya ivyo vyose umwanya agombeye. Ariko icyo ndibaza ivyo biratwigisha ko natwe ubwacu abantu benshi turafise icambere kija mu mutwe, ugiye gutumira bari ku rugero rw'iwawe, ntuza gutumira abo hasi, kuko kenshi turazi kuraba ku rugohe, turaba gusa kuri dukunda abagira ico batumariye. Imana itubabarire cane, kuko urwo rukundo Imana idusaba. Biza nakuze ivy'abantu bari imbere, bamwe bibaza ko bazi ivyo baguhaye. Namye mvuga ati ntuzenyi urya mu comedian no mu Burundi Mutima yigeze kugira ngo yagize ubukwe, hanyuma rero atumira abantu bakaguma bavuga ngo tuzoguha n'inka, ngo girongora, ruzoguha ibi n'ibi, ariko agiye kuraba icara mwese mwampaye mwantereye, zana ibahasha yiwawe, ni iyihe yiwawe, nangahe washizemwo? Ndibaza bakaravye muca mwibuka ibyabaye. Rero
kubera ko turaba abantu ku rugohe tuba twibaza ko bagiye kuzana ibyo byose bazoduha, ariko mugabo kenshi hari ibyo usanga atari bo bakwiye kuza mu bwo bukwe. Imana idufashe cane. Naho mu nyuma aravuga ati rero kumbe rero abona nibaza bakwiye bwese babwitavye. Hanyuma rero atuma umuhuza guhamagara mubayirabire ababi n'abeza bose n'abasarabi byose biki byose imuze mwe nta kibazo imuze mugire ikibazo ndabambika imuzi. Yesu nashimwe cane. Rero ubukwe bwari bwateguriwe canke ubutumwa bwiza bwateguriwe abayuda tegura abisirayeli, ariko yeza muri bo baranka kwitaba, atanga ubutumire baranka kumwitaba. Aravuga ati ku bw'ibyo rero abako babihevye bahitamo no kurondera kumugirira nabi. Nabwiye ko karondera kubwira abantu ariko agereza gusigura yuko iby'urupfu rwe tenza kurubura. Ati rero mu nyuma bafata baramwica, bica ahubwo nabo batumye. None mu nyuma rero baje kugira nabi umwana kuko agomba no banga kwitaba ubutumire bwiwe. Hanyuma rero nicyo kindi kintu naco batero kinamuzane bagira ababi n'abeza. Yesu nashimwe. Ikindyohera kuri Yesu ntibagusaba kuza wambaye, akagusaba kugenda ubanza utunganye impuzu yawe ucuza kuri jewe. No, ingo ndaguye impuzu yera. Yesu nashimwe. Genda muzane bose ababi abacakuye bose ntibagira ikibazo, ndavize impuzu zo kubambika. Arabambika bose rero baraza baritaha mu bukwe. Yesu abaha umwambaro mushasha. Mbega warogejwe amaraso ya Yesu, mbega umwambaro wawe urera, waratoranijwe. Niwize wisuke amaraso ya Yesu ubone nawe kwitaba ubukwe. Yesu nashimwe. Ariko ingubanza ahubwo Yesu ni haleluya. Yesu ico ndagushimira ntahamagara abakome, ntahamagara abantu bamaze kweza. Yakivuga ko nzokurikira Yesu banje ngo guheba ivyaha vyanje uri hariya gusa ngo manze ndeke ngo manze nitunganye ngo manze no imuzanira byose bikugoye mubwire ati jewe Yesu ndemeye kubiheba birangora jewe nimbara kayoga je akarangora guheba cyane nimbara itabi byarangoye guheba mugabo jewe ndaje kuri uko ndi kose uko ariko unyakire. Yesu arateguye kwakira, ukaba wemeye kumwakira mu gihugu iwawe, araguhindura umushasha, araguha impuzu nshasha yera derere. Ibi byose abivutanganye kandi Yesu wahariye ntasubira kumwibutsa ngo abigarukane. Jewe ndagusabye imbabazi usanga ndabigarukanye nkakwibutsa ati wewe urazi ibyo wankoreye, ariko kuri Yesu wewe uwahariye aramuharira. Yesu naduhezagire. Hanyuma mu nyuma rero ngo bamaze gushika ngo araza kuraba ngo asanga Mungu umuntu yajemwo atari yateguriye ubukwe. Mwumve ko umuntu yomunezerwa abe na gato ngira ngo rero muri bamwe ba mbere bavuze cyo ndamuzi n'umujama ndaza kwigira, ariko ntuze invitation ya mbere canke invitation mbere yamaze gusambuka yamaze gufutwa hari nshasha. Muhamagara abantu bose mubona ababi n'abeza abasigaye bose kwamaze gufutwa, nawe asanga ntari muri abo, asanga nta muzu yambaye. Imana dufashe cane. Abati we waje ngaha gute nturi mu bacu ngo yatewe hamwe ngo bamuboshe amaguru amaboko bamuterera hamwe kujyanisha za menyo. Imana dufashe cane. Ntaho ugomba kuja ngaho uwo mugahuzo ariko araribwa aba bari bihe byose. No, si ugomba kuja ahubwo hari hageze ko twambare impuzu y'ubukwe. Imana dufashe. Aba no reka je ndindire nzokwirana ngiye gupfa. Mbega umenya kuzopfa ryari ko benshi uja kugira ngo ugatsitara mu ragiye kagwa muri douche ubundi akagenda akagira accident bakamugonga. Mbega ni ryari uzi igihe cyo ni ryari igihe cy'iwawe no munsi nyene umbe utarakira Yesu canke uba waramwakiriye mu buka waramuvuyeko cyangwa ugasanga waramwakiriye mugabo urukundo rwawe rwa mbere nawe ntirukimeze neza rwaramaze gutosekara. Yesu ari ku ntebe y'imbabazi, ingo wisuke mu maraso ya Yesu ubone kwera ube mushasha. Rero mu nyuma ngabahamagawe ni benshi akabaturanje ni bake. Nimutebwe ubwoba n'imigwi y'abantu. Ego turavise abantu benshi turavise abantu ubu mashengero aruzuye. None kuki ibyaha ari byihijane kandi amashengero kandi agoma yuzuye apakiye bavuga ngo n'abantu b'Imana. Abahamagawe ni benshi gusa baturangiwe ni bakeya. Abo bakeya nabemeye gupfa ku mubiri wabo bakemera gupfa, bakamera vuga ati kuva kuri bo kuva ku mubiri wabo ubwabo bakakira Yesu, bakemera kuba nk'uko Yesu yabayeho kandi bakaha ubuzima bw'umusaraba. Ngo Pawulo yaravuze Yesu nashimwe mu Bigalatiya 2:20 ngo nabambanywe na Kristo ngo ariko si jewe ndiho ni Kristo ariho muri jewe. None nawe warabambanywe nawe, nimba warabambanywe na Kristo uri umuhirwe kuko uri mu batoranirwe gutora ubukwe. Yesu azokwambika impuzu yera aguhamagara ati nimuze abo datayahezagiye, nimuze abo nakubitiwe, nimuze abo navumiwe. Yesu nashimwe cane. Rero mbega warogeje amaraso ya Yesu, waratungeje amaraso ya Yesu. Rero Yesu abari baratorewe ubukwe barase kubwitaba, ariko hamago wari wose jewe na wewe turemererwa kwinjira mu rugo kwiwe, turemererwa kuja mu bwo bukwe. Atari ko arivyo twatanze ariko ari kubw'ubuntu bw'abaziziwe. Si kwera ibikorwa byanje ibikorwa byawe, nta bikorwa byo tumukira cyane byo tuma wezwa, ariko icyo tuma wezwa gusa nuko wakira Yesu akakuzana amaraso yiwe, kwishwa amaraso yiwe yaragupfiriye yaramfiriye
kandi uzoja mw'ijuru kubw'ubuntu bwiwe. Yesu nabahe umugisha. Mbega niwe wisuzume wewe na Yesu yoza ubugene wokwitaba ubwo bukwe. Yesu ntugire ikibazo na kimwe ngo kuri we araguha umwambaro wera hanyuma nawe witabe mu bukwe nk'abandi. Yesu nabahe umugisha wirinde kugira ngo ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 3:16 ukuntu Imana yakunze abari mw'isi nibajya bose bajuzi abarozi abapfumu n'abantu zinyi ababudiste abasenga izindi mana abasilamu abantu bose, ariko muri bo uzomwizera wese uzokwizera uwo mwami Yesu azoronka ubugingo budashira ubw'Imana yasezeraniye abayikunda. Kubw'ivyo rero ni ngombwa umuntu wese afata ingingo yiwiwe. Iyo abavuze ati abamwakiriye bose ugasanga ni twese nyene ati ni mugwi aho byo ngira ngo uravye umuntu umugujamwe, ariko uwumwizera wese ni kuvuga je neza kumwizera bwaki wanje umwana wanje neza kuzomwizera ku ruhande rwiwe uwo ari wese neza kumwizera ku ruhande rwiwe sinoja mw'ijuru kubera ko papa ariwe yamwakiriye, ariko nje neza kumwakira. Yesu nawe umugisha. Mwami Yesu Kristo ndagushima cyane kubwira ijambo mwami duhe kukwakira mwami, duhe mwami koza impuzu zacu maraso ya Yesu. Turashobora kuba mwami twuzuye mwami Yesu Kristo ugwaho twuzuye ibintu bitandukanye mwami twaramaze wararutumiye ntitwitaba mwami, ariko twemeye kwakira mwami ubutumire bwawe. Tugomba kumva ivyo tubwira mwami Yesu. Mwami Yesu tubabare mwami Yesu Kristo uduhe impuzu nshasha by'ukuri mwami, uhindure impuzu zacu ziri kubuhoma maze natwe twoza amaso yawe mwami Yesu Kristo. Singomba kuzobaho kuryanisha z'amenyo, ariko ngomba kuzokubona ibihe byose mwami, nkubone mwami Yesu, nkubone haleluya, nkubone nanje mwami nteye mu bwoko by'ukuzo ukoze. Abahamagara ni benshi ariko abaturanijwe ni bakeya, ndagomba kuba muri abaturanijwe. Urakoze cyane kugira neza, ishimwe n'icubahiro bya bihe byose. Urakoze. Mbega narohejwe amaraso ya Yesu, nacuje amaraso ya Yesu. Mwami Yesu igihe kigiye guhera urame kukubona mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana ibaha umugisha.